turi mu gisagara ca Gitega muri capitale politique nkaba ngira ndagufatane urugendo noneho ngiye kugutembereza Jimbi Jamaica. Mwama mwumva nako Jimbi hagendegwa canke haja abastari batandukanye noneho bagiye Jimbi muri show muri YARAVYE bar. Aha rero twatanguye urugendo. Aha turiko tuja Jimbi muri YARAVYE bar, hamwe hazana noneho DJ Fernando, hamwe hazana Melanin Boy, hamwe hazana kandi Double G kiriku akiri, hamwe nandegash ni benshi cyane, hamwe na Lolilo Simba, hamwe na ORG Oleg. Jimbi rero twahashitse, murabona yuko aka kabari nkuko muriko murakabona naka aha ndiko ndabereka ni muri YARAVYE bar, hamwe hakoranya ibihangange mu muziki ndundi. Aha ndavuga nka Double G kiriku akiri, DJ Fernando, Lolilo umulegend cyangwa umulegend, hariya Anyel ORG Oleg, noneho ubu haheruka kuzana Melanin Boy. Hare mubona ni muri YARAVYE bar. Aha hari ku munsi w'igenekerezo rya 11 uku kwezi nyene kwa gatanu umwaka wa 2025. Aho mubona nkuko muriko murabibona twari twahishike noneho tunabereka tunahabatembereza neza kugira mubone Jimbi muri YARAVYE bar. Aha rero yari show noneho show ya Melanin Boy, aho uwo munsi Le11Mai, aho tuba twibuka noneho umuhisi twabuze tutanka Bob Marley. Abemera abanyamuryango bose baba Rasta uwo munsi bari bakoraniye muri kino kibanza. Ariko kandi nkabibutsa yuko imbere yuko show itangura, Eric manager Jimbi noneho manager Eric Kinyonga reka ndagashire ko nako kuko kariko Eric noneho manager Eric ari kumwe na hariya anye na Mr Fulgens, nawe nyene yagize icakora icaterera kugira ngo baze kugendera abanyororo. Mwarabibonye mu kiganiro kumbure na postinze imbere yuko show iba, bari bajanye ibitandukanye noneho bagemuriye abanyororo bagowe gusumba abandi canke babayeho nabi gusumba abandi imfungurwa zige zitandukanye noneho nkuko mwagiye murabibona. Hari uwo munsi nyene wa Le11Mai twavuye noneho hariya anye mu mpimba ntwengeje n'uyu muntu ari yirutse turiko turuhamurika neza na drone, noneho turiko turuhazana neza. Aha ni Jimbi muri YARAVYE bar, aho hari hahiye, reka ndavuga ati hari hahiye. DJ noneho DJ Hasta cyangwa DJ Hasta yari ahari ku rujya munsi, noneho agenda aravanga imiziki nkuko murabibona. Ariko kandi nkabibutsa ko MC Makafro cyangwa MC Makaveri sauti ya Simba yari ahari, ariko afashanya noneho na MC Tembo, umwe mu ba MC noneho bariko baraza neza muri industry. Ariko kandi agenda afatwa ukuboko na MC Makaveri, amwereka inzira ihuma n'idahuma. Ndakubwira yuko bamwe bari bamaze kuhashika kare na kare, bamaze gufata ivyicaro. Aha mubona ni kuri stage, noneho murabona ko sonorisation nziza cyane, sonorisation ya DJ Hasta yari yamaze kuhashika hariya anye. Ndakubwira umwe mukari wa live, noneho umwe atavyorosha cyane kuri live ariwe yitwa Ndegash. Utangura kumuvuga ndamuha akantu muri commentaire nako. Yari hari rero Rimandi ariko araryosha ariko araturirimbira live neza, aho yagiye aririmba live noneho indirimbo nyinshi zitandukanye zagiye ziraryohe. Hari hanye Makaveri mwamubonye. Rimandi rero atuvangavangira imiziki noneho aturirimbira neza karaoke muri YARAVYE bar yari ahari. Ariko kandi abantu bakaba batanguye kuzura ikibanza hakiri kare. Akakubwira yuko DJ Fernando atari bwashike mu kibanza ca YARAVYE bar, ariko murabona yuko abantu bari bamaze kuhuzura ari benshi. Angakwibutsa ko kwinjira karakanoti gusa k'ibihumbi 5, murabona yuko katavuna mu kubazanira ku gatumba. Umwe muba mubona ku mateleviziyo, umwe muba mubona ku smartphone, ariko mukaba mubona face to face noneho abisangiye ku gatumba. Jimbi hari anye muri imwe mu mazone ari hafi gisagara, noneho zone mungwa murabizi ko ari hafi gisagara. Ariko kandi much respect to you manager Eric, noneho aho manager Eric ugira ico ukoze kugira ngo abo ku gatumba ubanezereze. Hari anye ubu ntibakita ku gatumba ngo ni muri quartier Jimbi
nuko bwatera bwira rero nkuko muri kumurabibona amasaha yiterera ariko kandi hariya anye DJ Hasta agenda turyohereza umunsi na cyane cyane mu kurindira igihangange mu muziki ndundi Melanin Boy ariko kandi hariya anye DJ Kajya canke Papa Pushpa reka ndagasubire mwaka kana DJ canke DVJ Kajya yarahari agenda aratuvangavangira imiziki murabona ko nabajeje umutekano bari bahari na cyane cyane aho mamuzi ko muri YARAVYE bar umutekano abari wose ariko kandi nka kwibutsa ko hari anye Papa Pushpa ariwe DJ Kajya yaragerageje kuturyohereza umunsi mu kurindira noneho ko hariya anye Melanin Boy ashika mu kibanza ciza ca YARAVYE bar ngaha rero ndiko ndahabereka neza cyane mamuzi ko umusatirizi mba ndahari kugira ngo ndabatembereze hariya anye much respect you mwebwe basaba diaspora mugenda mushiramwe ukuboko kugira ngo ibintu bigende neza cyane ariko kandi much respect you manager GITEGA-JIMBI noneho nawe uri muntu muzima uri muntu w'agaciro canke w'akamaro kuko ibi byiza byose mubona kuri Egozen TV biba bihari kubwa manager GITEGA-JIMBI kuko ni watuma noneho tubashikiriza ibikogwa tugenda tubashikaniraho hari anye murabona ko ngenda ndabereka abari bamaze gushika ubwa mbere na mbere mu kibanza ciza ca YARAVYE bar aho ibyo kunwa n'ibyo gufungura byose byari bihari ankakubwira ko cwenge na band yiwe yari hari amwe mubona ko kumbura ibintu babimeze neza cyane ariko kandi umwigeme atavyorusha muri kahake asanzwe akorana na Remand yarahari aho nawe nyene yaryoheye abafana noneho mu ndirimbo zitari zike yagiye arasubiramo ariko kandi hambavu yaho hari n'abandi baririmbyi bakizamuka bari bahari bagenda baryohera abantu ankakubwira ko nkuko ne nabikubwiye kwinjira karakanoti gusa k'ibihumbi 5 ariko impumyi ikaba yinjira ku buntu amasaha rero yatera yiterera aho mubona ko aha twari hafi y'isaha imwe y'ijoro ariko ari mu masaha 12 aho twongera turabereka neza YARAVYE bar ahariho murabona ko ari ahantu hagutse kabisa nce gutuma ndabisubiyemo much respect to you manager GITEGA-JIMBI manager Maître mu biganiro yama twama tumuha noneho bica kuri Egozen TV yamavuga ati iyi nyubakwa canke ahantu nubatse ngaha nari kuhubaka muri ville hagati ariko nashimye ko abo kugatumba imvukira zo kugatumba zojyoherwa na cyane cyane aho mubona ko mu bihangange bikomakomeye mu Burundi byose bimaze gushika muri YARAVYE bar rero ntacyo tubona cyo gukora atari gushima cyane noneho manager Eric noneho kuba wakoze ibintu bizima nk'ibi isaha imwe z'ijoro ngizo zirashitse rero aha umuziki ari wose noneho DJ Kajya Papa Pushpa agenda tuvangavangira imiziki igiye itandukanye ariko kandi MC Makaveri Sauti ya Simba na wenyene agenda bidukorera nkuko yamabikora ari kumwe na MC Tembo hari anye umwana kiri muto ariko afise impano idasanzwe muri industry ya MC muko yamsinga nono ariko kandi nanje munshimira cyane kuko murazi ko aho biba byabereye misi yose mba ndahari Egozen TV ibihari kugira ngo ibashikirize neza na neza uko ibirori bitangura nuko bigenda bihera kuri uno munsi abantu baranyoye baratamba baranafungura kandi yagasubiyemo kuri uno munsi abantu baranyoye baratamba baranafungura kuko umuveterinere noneho akomeye cyane yarahari aho brochette zari zihari inkoko zari zihari ubukwavu buteguye neza bwari buhari hari anyamamoto yaraparikinze nyuma y'abantu bavuye mu mihinga itandukanye noneho mu makartier atandukanye yo mu gisagara ca Gitega aho nko kubwira ko umuji wose wa Gitega wari wimukiye Mungwa muri zone Mungwa noneho ijimbi muri YARAVYE bar aho ako kabare YARAVYE bar nkuko Maître yadusigura avuga ati ni jewe nawe isaha imwe n'inusu ngizo zirashitse aha nkakwibutsa ko Melanin Boy ntiyari bwashike mu kibanza ariko abantu buri munota baguma binjira nkuko mubibona noneho aho kwinjira karakanoti gusa k'ibihumbi 5 aho no kubwira ko aha hari mu masaha imwe isaha imwe z'ijoro genekerezo rya 11 ukwezi kwa gatanu aho mamuzi ko tuba twibuka umunsi mukuru wahariwe kwibuka Bob Marley umwe nk'umurasta
w'umurejande twama twibuka buri mwaka igenekerezo rya 11 ukwezi kwa gatanu buri mwaka. Nkuko nabikubwiye abatandukanye bari bahari, ariko kandi ndakwibutsa ko nkuko nabikubwiye iki kibanza nyene kimaze kwakira abastar bagiye batandukanye, harimwo Double J ari kumwe na Kiriku Akiri, Lolilo Simba umurejande nawe nyene aramaze gushika kuri stage yo muri Anaiba. Ariko kandi ndakwibutsa ko DJ Fernando nawe nyene imbere yuko ava Dubai, amaze kuva Dubai yafungiye ubufire muri Anaiba, noneho aho nawe nyene yaryoheye abatari bake. Ariko kandi ORG Oleg nawe nyene numwe aheruka kuza muri kino kibanza, aho nawe nyene yakoze amateka agenda aravuga ati urege muramufana, ego turamufana. Umusatirizi murambona ngaha, sinzi ko mumbona ko nkora ijoro n'umurango, aha nari mfise microphone ngenda nganiriza abatandukanye mu mpakano kabisa. Murabona ko ndi umunyamwuga kandi nkunda ibikorwa. Aha ndabibutsa ko aho nari mfise microphone ndiko ndakora hari hafi isaha 2 z'ijoro, ariko murabona yuko nasinzira. Uwanyise izina umusatirizi nahise ndarifatiraho kuko nabona ko rinkwiye. Murabona ko nenda hari ngenda ndabashikiriza ibitandukanye. Mu gihe rero uza kumva iyi voix off ntibaze ngo sinari mu kibanza. Much respect to you, umunyonzi mwiza wa drone Audrey. Murabona ko yuko yagenda rankurikirana, aho ndavuga ati musatirizi reka nawe ndagushiremwo ry'agafoto ry'agaselfie kuko uranyemeje nturuhuka. Murabona ko nagenda ndideplace noneho ngenda mvuga uko show iri kiragenda, uko evenement iri kiragenda, nako uko abatandukanye bashitse muri kino kibanza, na cyane cyane aho iki kibanza ari kibanza kiba ari kibanza cizewe. Hari anye nanje nari imbere, wereka ndabivuga uko ne nambari miliyoni 5 guhera hasi gushika hejuru. Aha rero twari turindiriye Melanin Boy, aho abantu bari bamaze kusana bariko baruzura mu kibanza. Ariko nkakwibutsa ko ikibanza cyo muri Anaiba abari kibanza kinini ya cyane, nkuko muri ko murabibona hariya anye amakontwara barangahe, amakontwara 3. Umuveterinere abizi ahari, DJ Hasta ahari, ariko kandi Papa Pushpa ahari canke DJ Kajya ahari, MC Makaveri aha nariko ndabereka abantu ngene bariko barinjira. Uyu mubona ngaha, uyu mubona ngaha, uyu mubona ngaha, uyu ni Naniri noneho mwaciye munamumenya. Hari anye inzoga z'ubwoko butandukanye zihari, abanywa ifanta zihari, abanywa beshu zihari, abanywa bright ngufi zihari, bright ndende zihari, ariko kandi abakunda tuyeri nkanje tuhari, abakunda brochette ziri akompanye zihari, abakunda ragu zihari, abakunda inkoko zari zihari, ariko kandi abakunda ubukwavu nkanje bwari buhari bunateguwe neza. Murabona kuri yuko ngaha hari hamaze gusa na hariko haruzura. Nkana kwibutsa ko yuko mu nyuma abari ku muryango bahavuye baravuga ati kabisa raba twugare imiryango kuko abantu bariko barabura aho bahonyora. Ariko kandi ngenda nkeza manager noneho GITEGA-JIMBI wiwi wakoze amateka nkaya yo gushikana abastar, noneho ntivyari bwana kabe, noneho aho dushobora kubona ibihangange mu muziki ndundi bija ku gatumba kunezereza abanyagatumba. Ariko murabona yuko nabonyene aha baba banashikiriwe bagatambira hagufi, noneho n'imiryango yabo bavuga ati intambuko imwe gusa nza kubashitse ku muhana. Hari anye cwengi yararyoheye abatari bake. Murabona ko nawe nyene yaraberewe ari mu kibanza ciza ca Anaiba, aho no kubwira ko show yaragiye iravibinga, show iranaryoherwa, aho tutanamenye n'ukuntu noneho Melanin Boy yashitse mu kibanza ciza ca Anaiba. Kubwo kuryoherwa n'imiziki igira vangavangwa na Papa Pushpa canke hari anye DJ Hasta nawe nyene muri sonorisation nziza, sonorisation noneho wumva ko umuziki aba ari umuziki vyibushe. Ariko kandi dufashwa na MC Makaveri sauti ya Simba ari kumwe na MC Tembo umwana kiri muto ariko afise ingabirano idasanzwe, bagenda baturyohereza show. Ntitwamenye ukuntu Melanin Boy yinjiye mu kibanza ciza, noneho akabarekeza kanizewe ka Anaiba. Ankakwibutsa ko aha haba hari security inakwiye.
haba hari sekirite inakwiyaho, sekirite ibiri maso kugira ngo ntihagire umukiriya noneho agira ikibazo na kimwe. Reka nongere shimire buri muntu wese yari yashitse muri kino kibanza cuno munsi nako muri kino kibanza cha Anaiba hariya anye ijimbi Jamaica muri iki kibanza noneho muri kuri umutumba, ariko ubu si umutumba bo ngo ni quartier Jimbi. Oya nivyo. Aha ninde yovuga ko ari umutumba wa Jimbi. Iyi ni quartier Jimbi, imwe mu makartier noneho isanzwe ifise vibe ubu mu gisagara ca Gitega, aho weekend bose baja kujya urukwavu noneho muri Anaiba ijimbi. Reka nakwibutse ko noneho ndakwibutsa ko abaririmbyi bakizamuka bose bari bahari, aho bagiye barahabwa umwanya noneho wo kugaragaza impano zabo, ariko kandi nkakwibutsa ko amatara y'ubwoko butandukanye bwari buhari, nkakwibutsa ko noneho atanumwe yafashwe n'akanyota, kuko nkuko nabikubwiye ibinyobwa bitandukanye byari bihari, ariko kandi n'abatanwa inzoga amafanta y'ubwoko butandukanye bwari buhari, n'igikoni kimenameze neza cyane. Nkakwibutsa ko kwinjira kwari nko ku buntu, akanoti gusa k'ibihumbi 5, ariko impumyi ikaba yinjira ku buntu. Hari anye impumyi yoba yararisha amafaranga, inyandikire muri commentaire noneho nimero zayo zari mikashi, nako nahito kwandika igakoresha voice, igakoresha audio ati musatirize je ujya munsi nararishe kandi ndi impumyi. Nza guhita ndayisubiza ibihumbi 5 byayo yarishe. Reka renda kwibutse yuko Melanin Boy imbere yuko aja kuri stage ibintu byara amavuta byara amafi byari bimeze neza cyane, tugenda duteramishwa na Remand band, noneho Remand yara hari ari kumwe na band yiwe, ariko kandi cwenge Kenaza noneho yara hari bagenda noneho batunezereza umunsi. Nkuko nabikubwira yuko show yaranzwemwo vibe yagakura, vibe dasanzwe, umwana, umupapa, umumama bose bagenda bagaragaza umunezero bafise. Noneho amasaha uko yahera niko bwatera bwira, na kuko amasaha yagenda niko bwatera bwira, ariko twebwe kubera ko twari twamaze kurya ubukwavu mu nda twiyubashe, twananyoye n'utuyeri, noneho tukinwa n'utundi dukura muri Anaiba, ntitwarambigwa, ahubwo vibe yaguma ari vibe. Hari murabona yuko buri muntu wese yabari muri muvema, murabona yuko hari amaze gusa nahuzura, noneho hanuzuye, aho no kubwira yuko nukuri tutamenye ingene Melanin Boy yashitse mu kibanza ciza ca Anaiba. Nkakwibutsa ko yuko Ukure bikubwiye sonorisation imeze neza cyane, ariko kandi abajeje umutekano bari bahari, aho ata muntu numwe yigeze agirira ikibazo canka nakomerekera canka nakungukira muri kino kibanza ciza ca Anaiba. Ariko kandi ngenda nsaba abajaje abasanzwe bafise uburyo butandukanye ko gukora igikorwa nk'iki cingenzi biba ari ibintu vyiza vy'amateka, na cyane cyane aho ngenda mvuga ati kujya Eric Maître buri mwaka Le11Mai avuga ati ndakeneye yuko abasanzwe abari mu mabohero atandukanye twogira ico tubafashije, kuko nabo nyene n'abantu nk'abandi, agasabuni karatuma amesa, noneho ico kijumba bumushiriye canke iryo shu ubumushiriye riramusogeza amasaha. None kubera iki abahasta aribo bonyene canke aribo bonyene bakwama biyumvira iki gikorwa? Nakubwira yuko Eric Maître asanzwe ari umuhasta, ariko atabusage afise. Eric Maître ni umuhasta ariko nta busage afise. Rero kugira dread sorry gato, kugira dread sivyo biranga umuhasta, ariko umuhasta noneho arangwa n'umutima mwiza, na cyane cyane wo gufashanya. Umuhasta samadred, umuhasta subusage, ariko umuhasta nujya muntu wese agira icyo akoze kugira ngo afashe abatandukanye, noneho na cyane cyane baba bari mu bibazo bidasanzwe. Rero reka ndagushimire cyane manager Eric, ariko kandi nawe noneho Mr Furges canke Firjas wagize icyo ukora, numwe mu basudere bakomeye cyane. Noneho bashitse muri kijya kibanza noneho ciza ca Anaiba bagira ico bakoze. Ariko kandi reka ndakwibutse ko imbere ya Melanin Boy kibanza ciza ca Anaiba bari batewe iteka n'umwe mu bastar basanzwe baba mu gihugu muri leta zunze ubumwe za Amerika.
iyumvira aka kantu umustar nako kurira indege ava ku mugabane wa Amerika aza muri Anaibach noneho aje guteramisha abo muri quartier Jimbi, simvuga abo ku gatumba Jimbi. Noneho umustar ntaravuga izina yavuye muri leta zunze ubumwe za Amerika avuga ati jewe ngiye Le11Mai nzoja Le11Mai guteramisha abo muri quartier Jimbi noneho ndi kumwe na Melanin Boy. Ambona ko yaraberewe cyane nako ntiyoreka kubegwa kuko no mu diaspora hari anye ntimunsabe ku madolari ngo yarampaye amadolari ari hapa bancoresha ngo ebana ngo musatirize ngo ubu umeze neza cyane kuko turabona ko wari kumwe n'umuntu akomeye cyane noneho ikibanza wari urimwo wari kumwe n'umuntu akomeye cyane. Ariko kandi reka ndakubwire ko uyu mustar akomeye cyane kuva muri leta zunze ubumwe za Amerika Zamidi yarahari Zamidi Music, much respect to you. Noneho wararyoheye abantu aho wari kumwe n'abadanseur noneho ariko aba badanseur saba diaspora kantu ndakavuga abadanseur saba diaspora n'abadanseur noneho basanzwe bakomeye cyane mu gisagara cya Gitega, bakaba ari bamwe bafashije kuryohera abafana noneho Zamidi Music kuva muri leta zunze ubumwe za Amerika, aho no kubwira ko yari yambariye imiliyoni 5. Hari anye naje navuze ko nambari miliyoni 5 twaranganya no mu diaspora. Zamidi Music noneho Zamidi Music aho yavuga indimi zibiri gusa muri kino kibanza, yavuga icongereza n'igiswahili, ariko kandi kubwo nta murundi no murundi kaza atazi igiswahili yararyoheye abatari bake. Aha uku rero niko Melanin Boy yinjiye neza na neza muri vibe ya kaga, yinjira kuri stage nziza noneho stage nziza yo muri Anaibach muri quartier Jimbi. No kubwira yuko mu ndirimbo zitandukanye Melanin Boy yaririmbye harimwo isezerano, harimwo kumburi uri sweet, harimo n'izindi zagiye zirakundwa noneho zose zaranakunzwe. Melanin Boy noneho arashika noneho mu kibanza cyiza c'Ijimbi, aho nabikubwira yuko Melanin Boy umwana w'isezerano yakoze amateka adasanzwe. Anje ndiko ndaryoherwa ndiko ndaryoherwa amura narinumye nariko ndaryoherwa n'ukuntu Melanin Boy yinjiye kuri stage so yambaye ikirato kizimvye, ipataro style itamenyerewe, ariko kandi na sengre ya rouge, hari anyo dread noneho dread zirimo amahera menshi, dread zisukuye, hari anye na maving nazimvye. Melanin Boy noneho yinjira neza nkuko hano kubwira ko yagiye kwinjira kuri stage, abafana bamushatse noneho abafana bamushaka noneho banamushashaye. Uko niko rero vibe yabaye vibe, ibintu bicika ibisazi, ibintu bicika noneho ibintu bihambaye, ibintu birakara. Abari hanze bose barihira rimwe, abantu barahonyurana kuko ikibanza cyari cyuzuye, inzoga ziranywebwa, ibyeri biranyobwa, ama bright maremare aranyobwa, noneho ifiriti ziraribwa, ubukwavu buraribwa, noneho ibintu bizima. Hari ku munsi wa Le11Mai hari anye Ijimbi noneho quartier Jimbi, muri quartier Jimbi hari anye Jimbi Jamaica. Amubona yuko Melanin Boy yakoze amateka adasanzwe no munsi nahisemo kubakorera voice noneho voix off kugira ngo ndababwire uko byari byifashe. Ndakwibutsa yuko DJ Kajya Papa Pushpa kuva mu gisagara cya Gitega yarakoze amateka adasanzwe, hano navuga ati kabisa Igitega turafise impano idasanzwe, umwe mu ba DJs noneho mu ba DJ badasanzwe cyane. Ano kubwira yuko Melanin Boy no kubegwa kwiwe kwasajije abatari bake, bamwe baranaraba kubwo kuryoherwa. Video nako kantu nako nashizemo sha navyibagiye. 5,000 kwinjira, ariko impumyi bakaba binjiye ku buntu. Nkuko mubibona ko vibe yari yabaye vibe, no munsi nahisemwe kubazanira ama image y'ubwoko butandukanye, harimo ama image ya drone, ndabereka muri rusangi uko vibe yari yifashe. Hari anye much respect to you Audriner
kuko urumwe noneho yafashije kuronka aya ma image noneho avuga ati musatirizi reka dukora amateka ariko kandi much respect you noneho Felix ari anya canke Manzukic nawe waragize icyo ukora kugira ngo iyi show itagatetero nk'amaimaje meza fresh ariko kandi murabona ko hari n'uwaryoheje show yavuze ati nanje mu kugaragaza neza na neza urukundo nkunda Melanin Boy reka nzana agapira nakoresheje kandi ndagakoresheje kuri uno musi wa Le11Mai kuzoza ndakambaye hama ndanakambure ndakamanike hejuru buri muntu wese akabone murabona ko yuko buri muntu wese yagerageza ingene yokora mu ntoki umustar wacu Melanin Boy ariko niba byoroshe cyane kugira ngo mushikire canke ujyane nawe foto ujya gafoto nk'abandi kubera ko ubona yuko haba hariho security imeze neza cyane rero hari mu masaha hafi saa 5 z'ijoro nako mu masaha yine hafi saa 5 z'ijoro mubona ko abantu bari bacuzuye kabisa abandi banacinjira manager Eric murabona ko na wenyene yari kuri stage agenda ryoherwa avuga ati ndahari kugira ngo ijimbi quartier jimbi nzobandanye ndabaha umunezero hariya anye muri anaiba hazimye nkuko muri ko murabibona abantu babaye abantu vibe yabaye vibe noneho abafungura babandanya bafungura abanywa babandanya banywa noneho kandi abatamba babandanya batamba bona yuko abatamba saba papa gusa abana baratamba mu kugaragaza umunezero abamama bagatamba mu kugaragaza nako umunezero noneho show yabaye show hariya anye murabona ko nanje imbere nari ndahari fatira hagufi amaimage Bukuturimbira uturirimbo tudasanzwe twagiye turakundwa noneho twose tunakunzwe harimwo uri sweet nanje ko karirimbo namanda karirimbira madam ko ari sweet Isezerano n'utundi dugiye dutandukanye agiye arakora noneho twagiye turakundwa ariko kandi akaba yaragarutse no muri tumwe bakoranye na DJ Fernando bakiri muri We Love Music noneho mu kugaragaza urukundo n'urugendo bafashanije ngo muri music kugeraho Melanin Boy yandika izina ukwiwe na DJ Fernando yandika izina ukwiwe bose uko ari babiri bompi uko ari babiri nuko bagaragaye kuri stage ya Anaiba muribuka ko nko nababwiye noneho DJ Fernando na wenyene yari yashitse muri kino kibanza aho yaryoheye abo muri quartier Jimbi muri rusangi ubu naho murabona ko umwana w'isezerano Melanin Boy na wenyene ashitse muri kino kibanza Eric Metro Jimbi yama agaragaza umunezero aho yavuze n'akajambo avuga ati kabisa mbwira ubundi ubutaha ninde mustar mushaka ko nzobazanira muri quartier Jimbi na cyane aho abatari baki banakomeye cyane bibihangange mu muziki ndundi maze kubazana harimo Double J once again harimo Kiriku Akiri harimo umulegende Lolilo Simba harimo ORG Olege harimo DJ Fernando atubunaho mushaka nzobazanire nde Reka nkuko yabibajije abo muri quartier Jimbi namwe ndabibabajije abadukurikirana kuri Egozen TV mushaka noneho muri commentaire mu binyandikire mushaka ubutaha manager Eric canke Eric Jimbi canke Eric Kinyonga azobazanire uwahe mustar musanzwe mukunda mukuyemwo abo mumaze kubona kugira ngo nabandi mubabone hariya anya bafise ama smartphone barafotora ariko nabafise uduhinda bakanamufotora Dabisubiyemo ama smartphone abayafise baragerageza gufata ito video ama video atandukanye amafoto atandukanye noneho banajya na selfie barimwo ariko kandi nabafise uduhinda nabonyene barajya foto bakavuga ati nanje nze kwereka abatashitse muri kino kibanza ko hari hahiye ndabibutse ko Melanin ari umukristo mwana ko yambaye n'ishapure so reka ndakwibutse ko umusatirizi murazi yuko mba ndahari ariko kandi nanje mba nkeneye ingufu zanyu kabisa murabona ko nitanga hano kubwiye yuko hari mu masaha ya saa 5 z'ijoro nkiri mu kibanza nkiri aho byabereye gafanta kanyu kaba gakenewe kugira ngo umusatirizi mbandanye ndi update noneho shika biba byabereye abantu rero ko mubibona bari benshi cyane muri aba bantu mubona harimo abamama abapapa abana noneho n'abamama
bose bari muri kino kibanza ciza ca Aya Bar. Reka noneho mbanze shimire vyimva mutima inzego z'umutekano zari muri kino kibanza ciza ca Aya Bar, namwe mukaba mwarakirwanye iteka muri kino kibanza ca Aya Bar. Nibaza yuko inzimano mwahazimaniwe harimwo ibinyobwa cyane cyane byabatemvye neza, ariko kandi inzimano mwahawe na Melanin Boy, ariko inzimano kandi mwahawe na Rimandi ari kumwe na bendi yiwe, ndetse n'inzimano mwahawe na Cwenge noneho umucwengeterezi canke Kenaza canke afisa amazina menshi. Reka nibaze yuko ba chef izi nzimano mwazakiriye neza, kuko mamuzi ko umuziki ni vitamine. Ariko kandi abapolisi nako bari muri kino kibanza badufashije noneho kuraba neza na neza umutekano ingene wifashe, aho ata muntu numwe yigeze akomerekera ngaha. Nibaze yuko atani muntu numwe yigeze yibigwa ngaha. Mwamuzi ko ico kintu mwumva ko ari ikintu cy'amateka. Ariko kandi reka nshimire Imana mushobora byose nayo nyene yaragize ikikora kugira ngo imvura ntitwononere show. Abibaza ngo hari umupfumu akaze, umupfumu yahembwe ayakwiye ngo kugira ngo imvura ntigwe, namba na gato Imana yarabikoze. Murabona yuko security yari ihari, aho mubona ko imbere hariho imisore yubatse umubiri, aho yari yazi bivuga ati turabasavye ntimurengiye iyi espace kugira ngo umustar yisanzure noneho abaryohere cyane akayaga kamucako. Ndakwibutsa ko uyu wari umunsi wa Le11Mai. Nkuko nabikubwiye mu ntango ko twatanguye urugendo tuja mu ibohero rikuru rya Mpimba ya Gitega. Manager Eric noneho yipa yavuze ati uno munsi izi ngaburo canke izifungurwa nshiriye canke ibi bisumwa canke ibi izifungurwa twasumye reka tuzishire bagenza cyo bari mu ibohero rikuru rya Mpimba, aho hajya ahantu nanje ndahazi nanahabaye nzi n'ubuzima bwaho uko bugoye. Ariko kandi nawe noneho kumbure hariya anye Mr Furges canke Firjance abakurikiranye ikiganiro nakoze twakoranye nabo hariya anye kwibohero rikuru rya Mpimba, mwaramubonye nawe kuba waragize icyo ukora kugira ngo turonke agasabuni dushira bagenza cyo basanzwe babohewe mu bohero rikuru rya Mpimba ya Gitega, nawe reka ndagushimire kandi. Ariko kandi hariya anye n'umusudere mwiza cyane kandi yizewe atanabesha, kuko abeshi baribaza yuko abafundi ngo ari abantu babeshe cyane. Mr Furges rero numwe mu bafundi batabesha. Ariko kandi reka ndagushimira nawe Mr Gilbert waraduherekeje, umwe mu bafundi bizewe cyane bazi gukora amamodokari neza cyane noneho bakayakora batanahangitse abakiriya. Nibaze yuko ubu atabakihari bahangika abakiriya, kuko umukiriya bari umubosi wacu. Hariya anye Mr Furges nako Mr Gilbert arahari, akaba asanzwe ari umu mekanisye akomeye cyane wo mu gisagara cya Gitega. Hariya anye hajya anye kujya kabiri noneho musi impande yahahoze Arihuda restaurant, kuri restaurant Arihuda impande yaho rero uco habona garage. Rero ushaka kumutora ni hajya anye kujya kabiri impande ya ex restaurant Arihuda. Gilbert yarahari. Ariko kandi reka nko nabikubwiye ndakwibutse ko yuko Aya Bar baba bahari kugira ngo basangize umunezero muri rusangi abo mu gisagara ca Gitega ndetse no mu cungara yaho. Murumva yuko nko na muri video mu ntango naberetse nkiva mu gisagara ca Gitega gushika muri Aya Bar ko ari hafi cyane. Nkakwibutsa ko iyo habaye show nkizi noneho umuji wose cyangwa igisagara ca Gitega kiba cimukiye noneho muri quartier Jimbi. Nababwiye si ku mutumba wa Jimbi, ubu ni muri quartier Jimbi, aho mubona yuko iki kibanza kiza cyo muri Aya Bar kiba cakiriye abantu ibihumbi n'ibihumbi, kandi bose batabura ivyo banwa, bose bafise ibinyobwa noneho ubukwavu bw'ubwoko ubukwavu nako butandukanye bunakaranze neza cyane. Buba buhari, brochette ziri akompanye ziba zihari, ariko kandi inkoko ibihari ragu ziba zihari, aho nako n'amafiriti ateguwe neza bahari. Hari anye bright ngufi ziba zihari, bright ndende ziba zihari. Urabona ukuntu Melanin yagenda gitamba ryohera abantu. Ariko kandi n'abatanwa inzoga ifana ziba zihari noneho n'amaji abahari.
hariya anyu utanwa ifanta ubonywa ji z'ubwoko butandukanye laba hariya anye Melanin Boy yadutambira neza cyane hariya anye mwibaza yuko yari katambiye indirimbo abana arahawe n'amadolari murabibona ndababwira bavyeyi mubona abana bariko bararirimba ngo va muri ivyo bintu ngo ivyo bintu ngo ugomba uje mu ngeso mbi aka nakazi uwo no mwuga utunze abantu batari bake kuko mu bindi bihugu murabona ko abagwiza tunga baharugwa abaririmbyi na cyane cyane nko mu gihugu kibanyi Diamond Platnumz no umwe mu bagwiza tunga bakomeye cyane ariko kandi no mu Burundi barahari banatunze cyane aho bose usanga babayeho neza banambara neza cyane abaririmbyi bacu mu Burundi ni beza ndagasubiyemo banambara neza banafungura neza bananywa neza bafungura neza bakanywa na neza bakambara na neza rero muvyeyi ukabona umwana wawe ari afise impano yo kuririmba mushigikire utibaza ko iyo mpano afise ari impano yo izomutuma aja mu buhumbu kuko abigeme batwarinda sabaririmbyi kazi gusa ivyo tuvyumvikaneko abigeme batwarinda sabaririmbyi kazi gusa ariko kandi abahungu basambana sabaririmbyi gusa n'abahungu baterinda sabaririmbyi gusa so reka yanda guseze ndakubwira ko Egozene TV ni umunezero wacu kuri twese ariko kandi akwibutsa ko noneho commentaire ikibanza cya commentaire kiba kihari kugira ngo mugire ico muduterere canke ico mutubwiye canke ico twokungura kugira ngo tubandanye dutezanya imbere ariko kandi sinorangiza ikiganiro ntashimiye noneho manager GITEGA-JIMBI ariko kandi ntashimiye noneho umuvugizi noneho association hari anye ni bande agence de communication baravuga hari anye iyo mvuze agence de communication baravuga mbamvuze umuvugizi TV muri rusange namwe muri abantu bazima noneho mugenda mukora ibitari bike na cyane cyane mu kunsapotinga dufashanya kugira ngo dutezanye imbere noneho agence de communication baravuga reka namwe ndababwira ati noneho ndababwira ati ndabakunda cyane ariko kandi nabo nyine bashigikire wandike kuri YouTube wandike umuvugizi TV hariya anye bazi yuko utarakora sabone ku muvugizi TV nanje simba ndagukunda umusatirize ndahari nanje mbadahari kugira ngo tubandanye dukorana muri bica nk'ebiriya mu nzira zagutse ndakubwira ko ndagukunda cyane na cyane cyane mukunzi wa Egozene TV muri rusangi na cyane cyane aho televiziyo Egozene TV ari umunezero wacu kuri twese Egozene TV umunezero wacu kuri twese